muze dutsimbataza amahoro n'umutekano ku mutumba Gasenyi. Kuba kw'isi Mugire mukurikirana ikiganiro yaga muririmbyi mushikirizwa n'isamirizi y'ivyiza vy'Uburundi ikaba nimbonesha kurikorera ku buhinga bwa none. Muririmbyi namwe migwi y'abaririmbyi kaze mutuyagire umuntu wovugwa neza ahari hose na bose. Nuko rero bakunzi b'isamirizi y'ivyiza vy'Uburundi ikaba nimbonesha kure ikorera ku buhinga bwa none. Turabaramukije muri kino kiganiro yaga muririmbyi. Uno munsi rero tuba twagendeye Eglise Methodiste Libre aho twashoboye kuganira n'abaririmbyi baraza kwivuga, ariko iki kiganiro musanzwe mugikurikirana iminsi yose kuwa gatatu. N'ubu turabatumiriye rero kushishikara mudukurikira muri kino kiganiro kandi ni jewe nimubona Alexis ndiko ndakiremesha mu bihinga bw'ivyuma canke kuri kamera tuhafise Deborah Ntakisumba. Ikiganiro rero mushikirizwa n'imbonesha kure ikorera ku bihinga bwa none, akaba n'isamirizi yumvikana kuri 92 n'ibice bitandatu mu kiyaya c'Imbo, tuvuga nko mu ntara za Cibitoke, Rumonge, Bujumbura, eka n'imitumba ihanamiye igisagara ca Bujumbura mukaba mutwumva kuri iyo frequence. Nuko rero turi kumwe n'abashitsi nkuko mubabona hano. Mu kanya ca ndabasaba bitegure batubwire abaribo, ariko imbere yo gutangura nagire maze ndabamenyeshe yuko isamirizi y'ivyiza vy'Uburundi iha ijambo abaririmbyi ku giti cabo canke abaririmbira mu migwi bagashobora gusohora indimbo zabo barata ivyiza vy'Uburundi ivyo bakora canke ubwiza twovuga buranga abarundi. Iki gisata rero cyo kuririmba ni gisata kibeshejeho abantu batari bake kandi gitanga n'impanuro nyinshi, ari naco gituma mu vyiza vy'Uburundi tutacibagiye. Nuko rero sindabicishe amajambo menshi, rero ubu tugire tuje kubatumire nkuko mubona turi kumwe n'abatumire batandukanye mubona hano. Reka mpere kuri ndega wawe, reka mpere mu bubafu mutwibwire mwitwa bande? Murakoze kutwakira. Ku mazina banyita Yakikiye n'ibitanga, sengera muri Methodiste Libre Paroisse Nyakabondo, umuririmbyi wa Adonai Choir. Ego murakoze. Tuje ngaha naho umudame mwiza mubona ngaha anye aririmba muri Adonai Choir, ne korale Adonai. Ayo twibwira akazina. Murakoze. Nanje nitwa Shimirimana Imeride, nkuko yabivuze wo turirimbana hamwe, turabaririmbyi kandi turabikunda cyane. Mwama bahezagire. Amen. Imeride umwama duhezagire, n'umuririmbyi muri korale Adonai. Hajya hirya naho turafise sinzi ko ari umusore nuko ari umushinga ntahe aha baca yivuga. Sawa. Amazina yanje ni Ezekiel Maniratunga. Nkuko mwabibonye ndi umwe mu bakristo ba hano kw'ishingiro rya Methodiste Libre, abandi no muri korale Adonai. Hama ndi umusore. Ego arakeneye cyane, urumva n'inkumi ko zica zibona yuko hariho umusore hano turi kumwe. Hari hano mugabo mwebwe muri abakenyezi? Ego. Mwe muri abakenyezi mubatse mufise abana bangahe? Dufise abana batatu. Abana batatu. Ego. Mukaca muririmbana n'imisore? N'inkumi. Ntuzenye nawe twibitse kakazina? Eritier. Muri abasore canke nawe murabatse? Ndacyari umusore. Uracyari umusore? Ni kuvuga rero ni korale mumva irimwo abakiri bato bakaba baririmba indirimbo ahanini zijanye no guhanura biciye mu ijambo ry'Imana. Nuko rero mbega rero Adonai yatanguye ryari? Adonai iri hehe? Adonai irimo abantu bangahe? Tugerageje kuyiha ishusho, reka tumanze tubaze beneyo batubwire ingene iyo korale duhere kuki. Mbega korale Adonai
iherereye hehe nk'umuntu yumvise nk'ubunye ari nk'Igitega akaca avuga ati je korale Adonai ndakeneye kuyiraba cyane ndakeneye kuyigendera yo basanga hehe Elite? Yego murakoze kw'ico kibazo. Hama korale Adonai ikomoka mu ishengero rya Methodiste Libre Paruwasi Nyakabondo, ikaba iherereye no kwa ku gashure nyene ka Nyakabondo. Ububwiriza ni Nahangwa y'ubuseruko. Mbega muri Nyakabondo reka nje ngira ngo umukenyezi ashobora kuba azi cane ivy'imitumba nk'umuntu wavuye hariya n'intari yihe komine umutumba zone agatsimbira. Ni kuvuga ko ishengero Methodiste Libre Nyakabondo iri muri komine ya Mutimbuzi, zone ya Rubirizi, iri ku mutumba wa Gasenyi Nyakabondo, ukaba uri mu gatsimbiri ka Nyakabondo ya gatatu. Yego. Zone Rubirizi murumva bakunzi bimbonesha kure ikaba nisamirizi murumva ko twagendeye ahantu bita mu Nyakabondo, zone Rubirizi, mutumba Gasenyi, nibaze ko ari intara ya Bujumbura. Mubona ko menga hariya hirya murabona nk'ikiyaya. Nuko rero mbega korale Adonai yoba yavutse ryari? Korale Adonai yoba yavutse ryari? Yego tubwire Ezekiel. Korale Adonai uretse ko ari zine korale zabaye inyuma yayo itaraba hiyo, ariko mu nyuma harabaye iyunganwa ry'imihari iraja hamwe ica irabaho muri 2018 mu 2018 niho iyo korale Adonai yaja ku mugaragaro. Yego. Mbega urumva ko yatanguye mu 2018 mwari mufise intumbero iyihe ga Elite? Yego murakoze. Intumbero twari dufise tumaze guhurira hamwe ko twari amakorale menshi yari mu ishengero, ariko itegeko rivuye mu bubwiriza riza ritanga ko amakorale yose yoba hamwe akagira umuharo umwe ukomeye. Rero ihangiro twari dufise kwari kuba hamwe nyene tukanaplanifya aho tugomba gushika mu bikorwa vyacu vya misi yose byo kuririmba. Twarageze no ku ntambwe yo gushira ahagaragara indirimbo Yesu Umwami imwe twatangurira ko kuririmba, ariko izindi twashoboye kuririmba mu nyuma bivanye n'ukuntu uburyo butagiye buraboneka neza, ni zashikaye kumvikana ku masanganiro, ariko Imana dusenga idushoboje imisi iri imbere turashobora nazo nyene kuzishira ku ma radio kugira bazumve ko hariho n'izindi dufise tugomba gushira habona. Ego ni sinzi ko bagenzanyu ko hari ico bokongera ko kuri iki kintu ihangiro mwo mwari mufise kugira mutanguze korale. Turazi ko hasaba uburyo, turazi ko bisaba nta muntu yo kwiyadukiza ngo ngware ngo ubunyene ngo ndagize korale adafise abantu ndabeshe none mwari mufise ihangiro irihe namwe hari ico mwokongera ko kuvyo mugenzanyu Elitavuze? Yego murakoze cyane ku makanya. Hama iyi kohare nko yabivuze ni imwe makorale ari mwishengero, kandi nkuko bizwi uretse muri Methodiste Libre no mu yandi mashengero ishengero ntiryoba hata korale rifise. Ere cyambere iyi korale kuba yarabayeho ni imwe mu yandi makorale menshi dufise mwishengero, ariko kandi uretse ko hari izo zine ntumbero zitamwe yuko dushobora gukora indirimbo zikamamara impande zose, ariko intumbero ya mbere ihari niyo kuvuga ubutumwa kugira ngo abatarakizwa bakira agakiza, abandi nabo bagowe bari mu marushwa baremeshwe bumve ko ejo hari ahandi hantu Imana ishobora kubashikana. Iyo niyo ntumbero novuga ko ariyo nyamukuru, ariko nivyo byose ni vyiza ko ubutumwa bwanyu uja nk'Igitega ukumva indirimbo yanyu iriko irasamirana hariya, canke waja mu yindi ntara hariya mu Rumonge washikayo kumva ko murasamirana, navyo ni ivyishimo no kuri korale no kwishengero. Radio televiziyo RTBB turagukunda cyane bivuye ku mutima, ibiganiro byawe bidushika kunyota. Radio televiziyo RTBB
ibyishimo bakunzi b'insamirizi kabari mbonesha kure muri ko muradukurikirana muri kino kiganiro turi kumwe kuba dufatiye aha hagati turi kumwe n'abaserukira korale Adonaye yo mu ishengero Libre Methodiste Nyakabondo ni ku mutumba wa Gasenyi zone Rubirizi komine Mutimbuzi intara ya Bujumbura. Rero turavuga ku vyerekeye iyo korale areka aratubwira aje kutubwira Ezekiel ko intumbero nyamukuru korale yatanguye ifise kandi n'ubu onye igifise ari kugira ngo babwire ubutumwa bwiza abantu bacibicishije mu ndirimbo babicishije muri zo ndirimbo bashobore kuhanura abantu bongere batururuze imitima abantu bashobora kuba bafise ibibazo bitandukanye nkuko muri ko muradukurikirana turi ngaha anye turi kumwe n'abatumire Eritier tukaba turi kumwe na Imerde umufasoni ari ngaha anye tukaba turi kumwe kandi na Ezekiel. Ikibazo mbega ikibazo twari dushitseko mbega korale yacu canke yanyu ko naje numva umenga nce ndavyishiramwo ndayishimiye mbega korale yanyu yoba ifise ugwaruka rungana gute Imerde? Murakoze. Korale yacu twarateye imbere cyane tumaze kuririmba abantu barakunda indirimbo zacu nk'umunyeshengero aje kwinjira akumva indirimbo turirimbye twaguma twakira abantu ubu turageze ku bantu hafi 40 twagumye tutera imbere cyane ku ndirimbo zacu zagumye ziryohera abantu benshi nimwibara baratugena tuzisanga tumva twishima cyane iyo turiko turagenda ati duheka akaririmbo mwaturirimbira turumva turyohewe cyane nukuri twateye imbere bisanzwe intambwe twari turiko bwa kare ntabwo tuyiriko ubu twateye intambwe cyane mu kiririmbyi ubu nukuri twoshimira Imana cyane. Mwoshimira Imana cyane natwe tubakeze ko twumvise muraririmba tuje tuva muri iki igice ca mbere tuje mu gice ca kabiri twumve nyene indirimbo ya mbere twashoboye kubumva bariko bararirimba yari indirimbo mbega utwibutsa indirimbo ya mbere mwaturirimbiye ingene yitwa Yesu urumwami. Yesu urumwami. Muri iyo ndirimbo mwashatse nubuhe butumwa nk'abariko baradukurikirana bumva yuko ubutumwa buri muri iyo ndirimbo Yesu urumwami ni ubuhe butumwa mwashizemo mwashimikiye ko Gaimere? Murakoze. Iyo ndirimbo Yesu umwami wisakaje ubwiza tumaze kumva uburemere bw'Imana numva ataco twoyigereranya twumva irengeye byose tuca tuvuga Yesu uri umwami ubereye gushimwa urumva twaragiye ahantu hamwe turiyumvira ubukuru bwayo duca turimvira iyo ndirimbo ko twobushimangiza natwe tukabwemangiza cyane bivanye n'ibyo dukorera kuko ninye cyubahiro cyane duca turisunga kubyo yadukoreye turavuga ko ari umwami wacu. Yego hari akandi mwokongerako? Yego Yesu urumwami nkuko yabivuze yamaze kubivuga yabiciyemwo hirya no hino ubisanzwe naco norenza kariko nibijya nyene yavuze. Tufise abatumire bariko baratuyagira ivya korale Adonaye indirimbo ni Yesu urumwami.
nuko rero tugaruke rero ngaha kuri studio twongere tubabaze uretse iyi ndirimbo Yesu uri umwami hari iyindi ndirimbo muba muririmba yego ziriho na nyinshi ni nkagararo rya mwumvise ijya ndirimbo ya kabiri numvise ni yakwitwa gute uhoraho niwe muco wanje uhoraho niwe muco wanje yego uhoraho niwe muco wanje nuvuga ntushobora kugenda mu mwijima ndi kumwe n'uhoraho ntibikunda oya ntibishoboka uhoraho niwe akwereka aho utambukira ubutumwa nyamukuru bw'iyo ndirimbo nabwo ni ubutumwa nyamukuru buri muri iyo ndirimbo mu bisanzwe uwagize ubuhungiro uhoraho naho yigeze ateterwa cyangwa amaramare kuko twese tugendera mu bwiza bwiwe rero umuntu igihe atari kumwe n'uwo uhoraho ubwa mbere arabana ubuzima bwe burahinduka nk'akarorero ugasanga umuntu ataramenya imana ataramenya ubuhoraho turirimba umuco w'uhoraho arashobora kuba ari mu ngeso mbi zitandukanye ari mu kaboregwe mu busambanyi n'ibindi cyane cyane tuba tutagiye kure uhuye n'umusore ari mu myaka nk'iyo jewe mfise yakuriye mu kaboregwe ntaba ameze nka jewe abashaje mana jewe nkiri umujene nyene kubera ndi muri Yesu rero uhoraho umuntu amugize ubuhungiro akamubera umuco nubwo wokura ntibazogira babona kushaje oya ntikizobaho ni kuvuga rero uhoraho niwo muco wanje ni kuvuga akurinda byinshi mu gihe uri mu hora
indirimbo igira gatatu mbega twabonye indirimbo imwe mwashoboye kwakiriza abantu bari ngaha anye mukabaririmbira mudakoresheje mbere wanashaka n'ivyuma mbega irya ndirimbo yoyo mwayise gute? Indirimbo twayise muze tugire urunani. Muze tugire urunani. Muze tugire urunani. Kubera iki ivuze iyo ndirimbo mbe hoho udukiriye muri make ivuga mwiki? Iyi ndirimbo muze tugiriranire urunani ivugwamwo ibintu byo kunywana. Byo kunywana hagati y'amashengero ahurikiye ku mutumba, hagati y'abagenzi canke ndetse n'abazoyumva. Kunywana amajambo make uko abakristo turakwiye guhura hamwe tukagiranira urunani tugakundana. Nivyo twisunze kugira iyo ndirimbo ihabe muze tugiranira urunani. None ko numvise harimwo ivyiterambere burya urashobora kuririmba ivy'Imana ukacoshirako n'ivyiterambere bigenda gute iterambere hariya muhira mu kibano ku musozi bigenda gute kugira nigiragira ngo umuntu yoguma yisengera gusa nta na kimwe none mwiyumviriye gute gufata indirimbo z'iterambere mu kibano ukongera ugashiramwo n'indirimbo mukazirimba muririmba indirimbo z'Imana? Ego Ezekiel tubwiye. Sawa nsubiye inyuma gato. Iyo ndirimbo tuyikore nuko harabaye sinzi ngene no vyita harabaye gutuma ko amashengero ariko agize umutumba wacu wa Gasenyi byari bihagariwe n'umugambwe uri ku butegetsi baravuga turashaka ko amashengero yacu ku mutumba wacu aba hamwe agira ubumwe rero kugira bikunde katubakoranye dutegure ikoraniro rinini amashengero yose ari ku mutumba wa Gasenyi ashobore kuzoboneka turabe ibyabo tubona iterambere ryacu ku mutumba wa Gasenyi amashengero yacu byarimwe rero baci baduha teme mu bisanzwe ayo majambo yose mwumva arimwo uwayikoze yisunze teme baduhaye niyo majambo yari muri iyo ndirimbo niyo majambo rero baciye bashira muri iyo ndirimbo maze rero iyo teme imaze kuza abahinyanyuzi barahinyanyura maze iyo ndirimbo kiraboneka kandi indirimbo yabaye nziza cyane kuko hari hateguwe n'ubuganuke ku bantu babikoze neza baragatahanye ishingiro iranezerwa uwo munsi byari byiza cyane. Ubutumwa nyamukuru bw'iyo ndirimbo hari kugira urunani mukanwana yaba mu butandukanye mufise yaba bava mu migambwe n'iri ubwoko butandukanye bagufi barebare kugira ngo bashobore kunwana neza. Namwe ati twebwe rero ku butumwa twihaye muri korale turaburirimba hanyuma abantu bahezagiye. Imana ihabwe icubahiro. Tugira urunani rw'intamenwa ku mutumba wacu duhagurukira iterambere rirama mu gihugu cose. Imana ishimwe yo yaduhaye umuco mwiza mu gihugu muze dutsimbataza amahoro n'umutekano ku mutumba Gasenyi. Muze tugire urunani rw'intamenwa ku mutumba wacu duhagurukire iterambere rirama mu gihugu cose. Imana ishimwe yo yaduhaye umuco mwiza mu gihugu muze dutsimbataza amahoro n'umutekano ku mutumba Gasenyi. Indongozi dufise n'intwari kuva ku rwego rw'igihugu gushitsa ku mutumba twese baduhimiriza gukora dusenga. Indongozi dufise n'intwari kuva ku rwego rw'igihugu gushitsa ku mutumba twese baduhimiriza
tuza gukora dusenga naze nimuze dukore n'umwete niharanga uburundi bwacu natwe nimuze dukore n'umwete niharanga uburundi bwacu. Nuko rero bakunzi turiko turasa nk'abasozera kino kiganiro tutandukire ku gice kigira novuga ca nyuma arico kukubabaza mbega mu kuririmba kwanyu hariho intambamyi muba muriko murahura nazo kugira mushike kwihangiro mwihaye hari intambamyi mubona muriko murahura nazo nk'umuntu yoba bumva ati je abo bantu barandyoheye ati none abantu kugira ngo batere imbere vyogenda gute mbega hari intambamyi muba mufise kugira ngo mushobore gushika ku yindi ntambwe muba mwihaye yego Imelda murakoze twebwe turagomba gutera imbere tufise intambamyi y'uburyo hari handi twashaka gushika natwe tukamera nk'abandi ariko rero intambamyi dufise nuko hari ukuntu tutari yungunganya cyane ngo twongere turi intambwe tugende ku maradiyo natwe dusohora indirimbo tuzamamaze nk'abandi no kuvuga rero uburyo burakenewe kugira ngo indirimbo zisohoke ni ukuvuga yuko uburyo burakenewe ni ukuvuga izi ndirimbo zose muriko muririmba mu rusengero muririmbira amakoraniro y'ugwaruka muririmbira abantu mbega ho nta nimwe murashobora gusohora twarageze kuba dusohora ariko hari amaradiyo amwe zitariko zirashikako muga ico gihe twazisohoye haraciye agaka gatoya ariko rero hariho twama tuzumva gatoya mugabo twashaka natwe ko twoca mu maradiyo yose twamamare nk'abandi rero iyo niyo ntambamyi dufise cyane. Ico noneho radio televiziyo Burundi bwiza isamirizi y'ivyiza vy'u Burundi yabahaye ino micro nibaza yuko nimwashobora kuduha iyo ndirimbo canke izindi muzosohora tuzoshobora kuza turazibavugiriza kugira ngo turabe yuko ibikorwa by'abaririmbyi b'u Burundi vyo shishikara bitera imbere. None nakahe kajambo mu kurangiza nakahe kamo motera abariko barabumviriza uriko mukurikiranwa n'isi yose abariko barabumviriza mbega mubaha message mubaha iyo yiye abariko baratwumviriza nuko twoba amaso kuko Yesu ari hafi yo kuza nuko twokwitegura dukora dusenga mu mirimo yacu ya misi yose abadandaza abakora ubuzi bwa leta nuko twobikora dusenga cyane kuko turabona ibiriko birahinduka kuri ino si nuko twokwiyegereza Imana nayo ikatwemerera numva atabundi buhinga dufite nuko twokwiyegereza mu maboko y'uhoraho. Murakoze Yesu abahezagire. Murakoze amen. Namwe Eritier akajambo kanyuma ubwiye abariko baratwumviriza bivanye n'iki kiganiro twarimo. Abariko baratwumviriza nkuko nunganire mugenzi wacu aje kubivuga gushikara tweza imitima ko umwami ari hafi ibyahanuwe biri hafi gushika bamwe muri twebwe mwarico batitaho ariko twagomba twiteho ko ivyanditswe biko birashika nongera ashimira cane na radio Burundi bwiza yateye intambwe kutugendera gushika hano kugira ituganirize n'ikindi gihe turabahaye ikaze zimongere mugaruke. Murakoze cyane tugende kumutumiragira gatatu ariwe Ezekiel nawe atubwire akajambo kanyuma canke igisabo ico yifuza kugira ngo korale yabo itere imbere n'igihugu gitera imbere nanyabyo twabonye ko muririmba n'indirimbo zihamagarira abene gihugu gukunda igihugu gukunda indongozi. Ezekiel hari ico wobwira abariko barakumviriza? Sawa murakoze cyane ikintu novuga sinja kure ya bagenzi banje icyo novuga ubwa mbere nuko ubutumwa tuvuga twebwe ubwacu nosaba ko twobugendera ko ni kenshi amakorare hirya no hino usanga tuba muri bino bikorwa twitwa ko dukijijwe turabaririmbira Imana ariko atari ko biri mu mitima yacu. Rero nosaba icyambere nuko ubwacu Imana yodushoboza kugira ngo bikunde tugendere ihangiro twihaye nimba dukijijwe tukizwe nyene ntituve hano ngo tuve mu ishengero twagera muri quartier tuvuga ukundi. Cyo ni cyambere. Cya kabiri
mpamagarira abanyagwaruka nkanje kuba mu mana ni vyiza undi yarimbye ngo kubera mu mana ngo n'umunyenga w'Imana nawe twe nohamagara abandi bajene hirya no hino boba ko baranyumviriza ko nabo nohamagarira kwakira aho gakiza twahawe mu gakiza hari vyose birashobora gushika umuntu akaba ari mu bibazo bica nk'ibiriya ariko nivyoca biza bikuraho ubushobozi bw'Imana hama icyanyuma ndangirizako wambajije ati none mubona ko korale yanyu itera imbere byogenda gute ubisanzwe nico n'ubu turiko turakora no gutusenga Imana kugira ngo bikunde abantu bavyiyumvemwo gose kuko hano hari abantu benshi usanga hari bamwe bagenda umenga ntibabikeneye niba mu ntambamye rero dusaba Imana ko twese tuba kwanza kumwe tukaba mu muvuduko umwe hama ikindi naco dusaba Imana nuko twotera imbere ubundi munsi natwe uretse izo z'abatubanzirije natwe kuri aho turi izindi zishasha zize tuzikore hama zisamirane ku masamirizo atandukanye ndetse no mu mahanga zishike yuko ndazi ko abarundi mu mahanga bariho kandi benshi bumve ko ari ikorale yo mw'ishingiro rya Methodiste Libre Nyakabondo nayo kiratanga ubutumwa bwiza hama ndangize ndashimira radio Burundi bwiza tuba mutugendeye genda byishimiye cyane ego tubakomera mbere je novuga ko ivugiye kuri radio rero ndabishimiye Imana naho ndavyifuza ati none nanjye nzovugera ko radio none mbonye no munsi kuri itarike muza turabishimiye Imana kandi izera ko ubuno butumwa baza kubwumva ni bw'akamaro cyane ku bantu bamenye Imana buraza kubafasha kandi cyane mwarahezagiwe cyane. Okay, murakoze rero bakunzi bimbonesha kure ikaba nisamirizi y'ivyiza vy'u Burundi. Aha rero niho duciye turangiriza kino kiganiro twari kumwe na baserukira korale Adonai mu bubamfu bwanje hari n'ibitanga Erikiye mu buryo bwanje hari Shimira Imana Imerde na Maniratunga Ezekiel. Abo rero nibo bashoboye guseruka baserukira korale Adonai iri muri zone Rubirize Mutumba ni Gasenyi komine ni Mutimbuzi intara ni ya Bujumbura. Iyo korali ikaba iririmba muri Eglise Methodiste ni Paroisse Nyakabondo novuga ati ubwirizwa ubwiriza bwa Ngagara y'ubuseruko ubwiriza bwa Ntahangwa y'ubuseruko. Natwe rero tukaba tubashimiye nanje ni kuri micro aha mwari ko ndaremesha kino kiganiro yari nimubona Alex nsanzwe ndabaremeshereza ikiganiro yaga muririmbyi naho gutaha tukaba tubashimiye ko mwadukurikiranye n'umukameramani wacu yari ku buhinga bw'ivyuma turamukengurukiye akaba yari Debora Ntakiyisumba. Imana ibishikunze tuzosubira igihe nk'iki murakoze Imana ibahezagire. Yego namwe murakoze. Kuba kwisi mwariko mukurikirana ikiganiro yaga muririmbyi mushikirizwa n'isamirizi y'ivyiza vy'u Burundi ikaba nimbonesha kurikorera ku buhinga bwa none. nuko Imana ntiyibagira uwayo. Femi aragarutse. Radio televiziyo RTBB nijwe giza Burundi bwiza.